Ndabaramukije cane bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha amahoro y'Imana kugubwa neza kuroranirwa mu byanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije ndabahaye ikaze muri kino kiganiro cacu igitondo gishasha musanzwe mutegurirwa mu kongera mu gashikizo na jewe Janvier Manirambona aho gifise intumbero yo gusangira namwe ijambo ryo mu gatondo mu ntumbero yo kwipfurizanya igitondo ciza Imana iba yatuzigamye yaturinze mw'ijoro riba ryarenganye haba habaye intambara n'ibibazo n'impfu n'amakuba atandukanye hirya no hino nuko kumbura umuntu ataba yageze rusansuma ngo amenye ibyabaye hirya no hino nayo bundi ni gitondo umuntu aba akwiye gushimira Imana. None rero nagomba ngo dusangire amajambo tugire amajambo yo kuzirikana ko yo kumedita ko impamba y'umunsi two kwitwaza uyu munsi n'amajambo tubona mu gitabo c'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo igice ca 25 umurongo wa 13 indanzi y'amajambo ivuga ngo umugani w'inkumi 10 hanyuma umurongo w'13 uvuga ngo nuko mwame mugavye kuko mutazi umunsi canke isaha Imana yacu ni dutabara. Ya majambo kandi asa naya turanayabona ku murongo wa 42 mu gice ca 24 aho havuga ngo nuko mwame mugavye kuko mutazi umunsi umwami wanyu azoza ko Imana yacu nihimbazwe. Aya majambo rero niyo ngomba ko tugira amajambo y'urufatiro, amajambo yo kuzirikana ko, amajambo novuga ngo atubera impamba y'umunsi. Ni ijambo ritumbere kutubwira yuko dukwiye kwama tugavye, kwama umuntu agavye. Niryo jambo uno munsi mbafitiye, niryo jambo ngomba yuko nosangira namwe mu babaye abanyeshure na cane cane kumbe ngira ngo nko mu segondere sinzi ko muri primaire byo babikaze cyane ariko mugabo mu cane cane muri segondere ivyo bitengo ni interrogation non avertie canke non avisée. Nibaza ko gitahurika ni interrogation, ni akabazo umwarimu canke umwigisha yashobora kubaza abanyeshure biwe mugabo atabateguje hanyuma bakaza bazi ngo no munsi ngo nukwiga kumbe arafise interrogation, arafise akabazo yagombye kubabaza kugira ngo abone yuko ivyigwa vyiwe babikurikirana, arabe yuko baguma biteguye. Muri ico gihe rero abanyeshure biga aruko ari misi y'ibibazo, ari misi y'ama examen, aruko ama examen yegereje, abo banyeshure no kuvuga izo interrogation zarabakarira cane, zarabananira kenshi. Mugabo wa munyeshuri akunda kwiga imisi yose yitwararika gusubiramwo ivyigwa vyiwe, ibyo yize ageze muhira bisubiramo, akagira ama revision agasubiramwo ivyigwa aba yize, uyo byaramworohera kubera yuko asanga mwene izo interrogation aca azitora gusumba abandi batigeze babisubiramwo, bagumye bavyibika ko. Imana yacu nidutabare rero. Jambo ry'Imana ridusavye kwama tugavye ngo kubera iki? Ukugaruka kwa Yesu, ukugaruka k'umwami wacu, umunsi azozirako canke isaha azozirako nta numwe abizi. Kubw'iyo mpamvu rero abamwiteze, abamwizera, abarindiriye ko azoza kubatora ngo abajane mw'ijoro, mu bwami bwo mw'ijoro, basabwa ikintu gihambaye cane co kwama biteguye. Kwama biteguye nako nukwama bejejwe, nukwama birinda kandi bakiyubara icitwa icaha, bakigirwa kure y'icaha, bakirinda gukorokera mu mutego uwari wo wose satani abatega, bakirinda kwibika kw'ivyaha, bakagerageza uburyo bwose bagashishikara gutunganya ingeso zabo, bagashishikara gutunganya ubugingo bwabo. Niyo mpamvu nanje muri kino kiganiro nagomba kuguhamagarira nawe, kubera yuko uri mu biteje kugaruka kwa Yesu, kubera yuko uri umukristo, kubera yuko uri umukizwa, ukwiye kwama rero nawe witeguye ukamugavye. Kwamugavye rero nuko bigusaba kwama witeguye, kwamuteguye umutima wawe, witeze ko umwanya n'umwanya ushobora kugira ushobora kumva inzambi ivuze. Imana yacu nidutabara. Ubutumwa nk'ubu burakenewe cyane ku muntu wese azi ko ari ingenzi muri ino si ariko aja mw'ijuru. Ubutumwa butubwira ko dukwiye kwitegura, tukirinda ibyaha, tukiyubara, tukirinda gucumura, tukirinda gukorera amakosa abandi, tukirinda kubabaza abandi, tukirinda gukomeretsa abandi, tukirinda gukora ikibi, tukirinda kuba inkozi z'ibibi, tukirinda kuba intagondwa, mugabo tukagira ingeso nziza hanyuma tukama twiteguriye
ukugaruka kwa Yesu. Nano majambo rero, mbega witeguriye gute ukugaruka kwa Yesu? Ubu nyene umwami yoza, umwami Yesu yoza, mbega wumva yo kujana, mbega wumva uri mu mugabane, mu mugwi w'abantu yosanga biteguye? Imana yacu nidutabara. Aha rero twakiye tudugira ko ntitwabanje kuzirora ngo mbega aya makuru yavuga iki, ngo byari bimeze gute. Ariko ngaha iyi nkuru imwe ya zino nkumi 10, bamwe ngo bari abanyabwenge abandi bari bijuju, muze musome ngaha muhere ku murongo wa mbere w'igice cya 25 muri Matayo, muzobona izo nkuru ingene zivuga, ingene 5 muri bo ngo biteguye bagategura amatara yabo, bagaca bategura n'amavuta ya reserve, kuko bavuga bati kumbure ayo dufise mu matara arashobora guhera ibirori byabaye birebire, hanyuma ugasanga amatara yacu aratuzimanye. Rero reka dutwara amatara, amavuta ya reserve. Abandi nabo ngo 5 muri bo ntibatwara amavuta ya reserve, namba banse ko botwara izindi nkekera iruhande, namba bagize amafyeri, namba bagize ikintumbaze, ico icatumye bibigenda gutyoye. Ariko mugabo carabakoze kuko batatwaye amavuta yo muri reserve ya yiruhande baza kuongeramo mu matara yabo, byarabakwegeye. Rero ngaha byabonekanye ko batari biteguye neza, batabaye maso, batari bagavye. Imana yacu nidutabara, dusabwa kwama tugavye. Nawe urabe ni wasanga utagavye, ukora ikintu cyose cyo gufasha kuguma uri umuntu agavye. Ico naco n'ukwezwa, no gutungana, no kubaho wumva yuko atakintu na kimwe novuga ngo ufise nk'ideni, ufise nk'umwenda uheranye muri ino si, ubeho uri umuntu avuga ngo niteze ku mwanya wari wo wose noca niga. Dusenga Imana rero, tubipfurije ibihe byiza no kwirirwa amahoro mu bikorwa byanyu bya misi yose mugiye kwirirwa ko. Naho ubutaha mu kiganiro igitondo gishasha cy'ubutaha, mwami w'abami Yesu, tugushimiye cyane ku bw'ano majambo twumvise. Umuntu wese ayumvise akavuze ngo Mana ntabarunguze ko imbabazi mu bantu bagavye, mu bantu biteguye, mu bantu bari maso, mu bantu bari magabo sindimwo. Kandi vyatumye ntaba maso, ntaba magabo, ntitegura, ni ivyaha, nizingeso, nizinyifato. Akabavuze ngo Mana mbabarira rero ibi byose, akabidondagura ivyatumye abonekana ko imbere zawe atiteguye, naho woza togusanganira. Umuguze ko imbabazi maze mushoboze kwamara maso, mu izina ryawe gira Kristo Yesu, no tubyizeye. Amen.